Ndabaramutse abandi ndabaha mwiriwe bivanye naho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikirana imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru aba yibanda cane cane kuba biri kuvugwa agateka kazina muntu, iba biri kuvugwa muri politiki, iba biri kuvugwa mu cibano, iba biri kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse na bya bindi byose mamwe aranyigijwe turabitohoza amaze tukabaha ido nido. Nizere ko we kurikirana imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, wamaze gupyonda kuri sabone kugira ngo ukoreshejeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tutatevye rero amakuru yacu tuyahere mu gihugu cibanyi Uvira. Indongozi amayimayi Cijangara yavuye mu ishamba. Uwiyise Generale Cijangara Mangambo yarashikanye kuri uyu wa gatatu kubw'ibyo yashikirije n'ibishikirizwa n'umwami w'abafurero kandi yafashwe n'abasirikare ba Kongo kubw'igisirikare ca leta. Uwo mugabo yavuzwe kenshi nk'ukorana n'igisirikare c'u Burundi hamwe n'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD mu gikorwa cyo gufata abaroberi b'abarundi bacumbitse muri Sud Kivu. Muri iyi myaka iheze igisirikare c'u Burundi n'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi baja muri ako karere ka Kongo bidaciye mu mategeko imbere y'uko Uburundi na Kongo bisinya amasezerano atuma abasirikare b'u Burundi baja gukorera ibikorwa bya gisirikare ku butaka bwa Kongo. Mu itangazo ryo kuri uyu wa kane igisirikare ca Kongo gitangaza ko cafashe uwiyise Generali Cijangara Mangambo. Urwo rwandiko rumenyesha ko yafashwe ku wa gatatu wa 12 Ndamukiza umwaka wa 2023 hafi isaha 10. Uwo mugabo yariko yerekeza imurenge avuye mu karere Kitonga muri groupema ya Remera. Yafashwe n'abasirikare ba leta ya Kongo mu bikorwa byo kumukurikirana byakozwe bihagarikiwe n'umugabisha w'ingabo mu karere ka Sokoro ya kabiri Sud Kivu, Generali Majoro Ramazani Fundi. Niko iryo tangazo ritomora rikongera koko n'ibigwanisho bitatu byafashwe. Iryo hagarikwa ryabaye mu ntumbero yo kugabanya ibikorwa by'imirwi yitwaje ibigwanisho muri aka karere no gushira mu ngiro ubushake bwa kizigenza mu ntwaramiheto za FARDC, ubushake bwo kugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo. Niko urwo rwandiko rushimangira. Karingishi Adamu yemeza ko Cijangara yishikanye mu buseruko. Ku masanamu amwe uwo yise Generali Cijangara yabonetse ari kumwe n'umwami w'abafurero umuryango asanzwe arimwo. Ku yandi naho ari kumwe n'abaroberi, abaserukira amashirahamwe yigenga hamwe n'abajejwe intwaro muri ako karere. Twamenye ko yavanye mu ishamba n'abandi bagwanyi batatu. Uwo mugabo n'umurwi wiwe bagirizwa gukora amabi menshi muri Sud Kivu. Muri ayo mabi ni nko kunyuruza abantu, kwica abasivile, kwiba ibitungwa, kuzibira amabarabara kw'ibarabara ry'igihugu nimero 5 rifatanye igisagara ca Uvira na Sud Kivu Bukavu, hamwe n'ibindi bikorwa by'ubukozi bw'ikibi bwinshi buhonywanga agateka kazina muntu. Kuva muri Kigarama umwaka wa 2020 gushika ku iterwako ry'amasezerano hagati y'u Burundi na Kongo, wiyise Generali Cijangara Mangambo yarakoranye n'igisirikare c'u Burundi n'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi binjira ku butaka bwa Kongo bidaciye mu mategeko kugira ngo bagwanye abaroberi b'u Burundi bo mu mirwi yitwaje ibigwanisho nka Red Tabara na FNL y'uwiyise Generali Nzabampema Aloyizi. Twarasuzumye aya makuru mu basirikare, imbonerakure hamwe n'imiryango y'abagiyeyo no mu masoko muri ako karere no mu nzego z'umutekano muri Kongo.
nta banywanyi benshi afise ariko arazi ako karere cane kandi kugeza ubu arafise imbonerakure nyinshi mu murwi wiwe, niko amasoko yacu muri Sud Kivu avuga. Amashirahamwe yigenga arashima agasaba ko ubutungane bukora. Ategerezwa gushengezwa kubyo yakoze. Gutyo abandi barongoye biroberi babonere ko amabi bakora atazokwijana ahubwo azohanwa. Niko bishikirizwa na Bernard Kadongo aserukira amashirahamwe yigenga mu kiyaya ca Rusizi ahakorerwa ibikorwa n'abamayimayi. Kubw'amasoko yacu Cijangara Mangambo arafise amatungo menshi mu Burundi, harimwo amazu muri zone Gasenyi mu buraruko bw'igisagara c'ubudandaji Bujumbura. Umwe mu bakenyezi biwe aba ku murwa mukuru w'ubutunzi w'Uburundi kandi acungerewe n'abajejwe umutekano w'Uburundi, niko amasoko yacu yemeza. Kugeza ubu apfungiwe mu gisirikare ca Kongo Uvira. Abarongoye FARDC ntibaragira ico batangaje kuco bagiye kumukoza. Haraciye amezi make umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yasabye imirwi yitwaje ibigwanisho mu karere na mvamakungu iri mu buseruko bwa Kongo gushira hasi ibigwanisho no kwitura abarongoye imiryango muri ako karere. Ariko imirwi myinshi y'abaroberi yita ko ari imirwi yo kwigwanira harimwo abamayimayi yabwiye Sosomedia Burundi iti tuzoshira ibigwanisho hasi ari uko imirwi y'abaroberi ituruka mu Burundi, Uganda n'u Rwanda ibangamiye abavukanyi bacu, bene wacu n'abavyeyi bacu izoba yasubiye iwabo. Umukuru w'igihugu Neva yavuze nk'urongoye muri iki gihe umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC. Kongo ntibiriko birayorohera nubwo hari muri ico gihugu ingabo z'akarere ka Afrika y'ubuseruko hamwe n'ingabo za ONU ziyamirizwa cane arizo MONUSCO zijejwe kugarukana amahoro n'umutekano mu gice cayo c'ubuseruko gitunze cane ubutare. Mu rugendo yagize i Kinshasa, umurwa mukuru wa Kongo, mu mpera za Nzero no mu ntango za Ruhuhuma uyu mwaka, Papa Francisco yasibije urugendo yari gukora i Goma, umurwa mukuru wa North Kivu, bivuye ku ntambara ziriko ziraba hagati y'igisirikare ca Kongo n'abaroberi ba M23. Abona ko amakungu yiyakiriye ku mabi ariko arahitana abanyagihugu ba Kongo. Aremesha abakozweko n'ayo mabi ariko arabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ati imibabaro yanyu niyo mibabaro yanjye.